Mukwinjira abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi ndagutumiye kandi subscribe nawe ni gutarabwa kandi subscribe kuri Eric Burundi TV hama nongera ndabatumira ni ikiganiro cyahera ukande like hama wongere usige commentaire yawe aho munsi kugira dushobore kumenya ingene wakiriye amakuru hama tugarutse muri sport news aho ku munsi wa gatandatu w'indwi turamuka twinjiramwo muri iyo ndwi iza aho ama equipe nka Aigle Noir Club Sports izoba yakiriye umugwi uvuye hanze y'igihugu ku munsi wa gatandatu hama ku munsi wa Mungu Flambeau du Centre nayo yakiriye umugwi. Reka tugaruke kuri aya makuru byashikirijwe amajambo amwe yashikirijwe hari ku munsi wejo aho mu kiganiro n'abamenyesha makuru Leonce Ntakirutimana icegera cy'urongoye gutanga amakuru muri Fondation Pax Burundi yamenyesheje ko ibisabwa kugira abafana binjire kuraba urukino ruzohuza Aigle Noir Club Sports na ni Asas de Djibouti muri CAF Champions League. Ndababwira ko yavuze ko abazokwinjira ahantu hasanzwe ni kugura mayo ishasha yera ya Aigle Noir canke umupira w'umuhondo wa Nkurunziza Cup bigugwa amafaranga ibihumbi 10 by'amarundi. Umuntu afise imwe muri iyo mipira azokwinjira atakindi kirinze gusabwa. Hama uzoriha amafaranga agera ku 500 z'amarundi aronka umupira wo kwambara hamwe n'uburenganzira bwo kwizimya akanyota muri bar yo kuri stade Intwari. Ibibanza by'abubahwa bakuru aho ndavuga VVIP umuntu azotanga amafaranga yangana n'umuriyoni w'amarundi aronke umupira wa Lacoste icicaro citeka n'uburenganzira bwo kuja muri bar kwizimya akanyota. Abambaye imipirisa bazokwicara mu ruhande rwabo. Ivyo vyateguwe mu ntumbero yo kugira stade Intwari izobe ishajije abantu bambaye ibisa bari hamwe. Ndakubwira ati bizoba bibereye cyane aho ni ku rukino rwa Aigle Noir izohura na Djibouti. Aho rero ndagutumiye ukanda subscribe kuri Eric Burundi TV kugira uzomenye ama updates nuko urukino zuba ruri kugenda tuzoguma tubibamenyesha umwanya ku mwanya. Murakoze wari kumena Simba from Intara y'Umumanuko.